umutima nivyo. Dusome Imigani 4:23. Imigani 4:23. Ndasoma vuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, ko ari ubugingo bududubiriza. Nivyo urupapuro rw'amajana 19. Nahageze. Dusome kandi igitabo cy'Itanguriro. Itanguriro turasomaho igice cya 2 umurongo wa 19. Umurongo wa 15 havuga ngo uhoraho Imana, nivyo, uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme, arigirente, arizigame. Dusome kandi Matayo 5:8. Matayo 5:8. Matayo 5:8 havuga ngo hahigwa abafise imitima itanduye, kuko ari bo bazobona Imana. Mujabuke kandi Luka 11:21. Kuri 21 haravuga ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa, iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro. Dusome kandi Matayo 13. Matayo 13 kuva kuri 24 shitse kuri 28. Abacira uwundi mugani ati ubwami bwo mwijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Abantu basinziriye, haza umwansi wiwe abibugwamfu mu buro hagati arigira. Bumaze gusesa no kuyangika, ugwamfu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati mbega mutungwa, ntiwabivye imbuto nziza mu ndimiro yawe, none ugwamfu rwavuye hehe? Nawe ati ni umuntu w'umwansi yagize atyo. Nkundire duhereze Imigani igice cya igitabo c'Abami ba mbere 13. Abami ba mbere 13. Abami ba mbere 21. wi 21 duhere ku murongo wa mbere duse ku murongo wa 3. Kandi hari umuntu yitwa Naboti w'Yezireli, yari afise uruzabibu aho nyene i Yezireli rubangikanye n'urugo rwa Ahabu umwami w'i Samariya. Bukeye Ahabu abarira Naboti ati mpugo ruzabibu rwawe kugira ngo ndahagira umurima w'imboga, kuko ruri hafi y'urugo rwanje, nanjye ndaguha urundi rurutugo mu gishingo cago, canke niwagomba ndaguha amahera aruciye. Naboti yishura Ahabu ati nukuri nuhoraho ntakavyumve, ati nuhoraho ntakavyumve ko noguha ishamvu yabasogokuruza. Nuko Ahabu arataha ashavuye yijiriwe kubw'iryo jambo Naboti w'Yezireli yamubariye, ko yamubariye ati sinoguha ishamvu yabasogokuruza. Duhereze Abakorinto ba mbere 3. Abakorinto ba mbere 3 ku murongo
w'icenda. Abikorinto ba mbere icete cya mbere Pawulo yandikiye ishengero ry'Ikorinto 3:9. Kuko Imana ariyo dukorana, namwe muri ndimiro y'Imana, muri inzu yubakwa n'Imana. Twongere dusenge gato. Mana, turagushimiye n'ubu nyine turagukengurukiye ijambo ryawe. Turagushimiye ko wavuganye natwe kuva twinjiye hano, kandi n'ubu nyine urafite icyo ugomba kutumenyesha. Ndagomba udutondekera ibikwiye Mana, we uzi iby'imitima yacu ikeneye, kandi ndagomba ndagusabe ubushobozi bwa mpwemu yera uherekeza aya majambo, kuko amajambo gusa ntacamaze, ariko mpwemu niwe ashobora kugendera imitima yacu akayemeza, akayimurikira, uruhuni rukatuva ku maso. Turaguhaye kaze rero uyu mwanya uvugane natwe. Ndasabye ikirere cy'impwemu aha hantu, ubushobozi bw'Imana bugendagende muri iki kibanza. Ndi muji bitava ku Mana byose. Ndasenze Imana imyango yose ya shetani yugagwe. Ndakwinginze amadirisha Yerusalemu abariyo yuguruka yonyene, ariko amadirisha y'abadayimoni turayugaje, kugira ngo uvugane n'imitima yacu. Bane natwe uzobukoze izina ryawe ryera. Ndafise amajambo nshaka tuvugane. Hari abo tumaranye iminsi tuyavugana, kongera tumaze iminsi twiga kuri iki cigwa kivuga kurinda umutima. Yesu nashimwe. Kivuga kurinda umutima, icigwa kirekire, ariko nasenze Imana ngo ifashe mvuga ibikenewe umwanya afise. Yesu nashimwe. Kandi ndifuza ko muri aya majambo umuntu wese yuvana ngaho umutwaro akiga kurinda iki umutima wiwe. Yesu nashimwe. Naratahuye ko mu bituma shetani yama yifatiye abantu akabakoresha ibitari byo, nuko abantu tutizi igicigwa cyitwa kurinda umutima. Impamvu mubona abakristo bakora ibikorwa nk'iby'abapagani, nuko abantu batazi icyo ari cyo kurinda iki umutima. Imitima ya benshi imeze nka pubele, hinjiramo ibyo ari byo byose, yarara. Ahantu ibintu byose byinjira, umuntu ntamenye kurobanura ibyinjira n'ibitinjira. Ahantu hose hari ibintu by'agaciro barashyiraho izamu, sibyo? Ahantu hose hari ibintu by'agaciro barashyiraho izamu, barashyiraho abarinzi baterama. Kuko nagomba ndabamenyeshe ko hariho ibintu iyo byinjiye bitagenda uko bigenda bikoze ikintu. Turaza kubiraba mu ijambo ry'Imana. Nimba tutazi kurinda imitima yacu ngo tuyicunge, tumenye ibyinjira n'ibitinjira, hari ibintu byinshi iyo bimaze kwinjira bikora amarorerwa mu mutima w'umuntu, tugasigara tubona umuntu ibintu byaramuje, ariko yananiwe kubigwanya. Bikiri hehe? Bikiri mu mutima. Niyo mpamvu uje kubasaba uyu munsi, Imana idufashije tugatahura, umuntu wese muri twebwe yige gucunga umutima wiwe, amenye ibyinjira, ibyo akwiye kwinjiza n'ibyo adakwiye kwinjiza. Mw'abantu muraho, ntidushobora gutunga ukugororoka, ntidushobora kugendana n'Imana, ntidushobora kubana n'Imana kicigwa tutakizi, cyitwa kugira kurinda imitima yacu. Yesu ashimwe. Abanyamadini, iyo umuntu abaye umunyedini acungana n'ibiboneka, sibyo?
acungana n'ibiboneka, acungana n'uko afatwa, acungana n'uko bamubona, ariko umuntu w'impwemu azi gucunga iki? Azi kurinda umutima wiwe. Yesu nashimwe. Mbega umutima ni iki? Murabizi yuko umuntu agizwe n'ibice biboneka n'igice kitaboneka, sivyo? Mwese ibi ndiko ndabona imbere yanje, ndiko mbona igice kiboneka cyitwa umubiri, suko? Mugabo igice kitaboneka nico cyitwa iki? Nico cyitwa umutima. Uyu mubiri tubona, twese tubona n'umuntu, abaganga baca bavyumva nk'iyo bari kuvura. Hari gihe bambaraga, sivyo? Ijya ga yambara, urashobora kubona umengira ikiragira ukuntu ni iri kirakora. Kiya n'igihuzu cyahe kinyuma, mugabo kiho kirakoresha zijya ga nikiri he? Nikiri ndani. Yesu nashi. Imibiri yacu ni nka ga, ni nk'isago, mugabo ikiyikoresha kiri he? Kiri ndani. Yesu ashimwe. Umutima rero ni gice cy'indani kitaboneka, ariko nico gikoresha ibice bigirana, nico gikoresha ibice biboneka. Niyo mpamvu twabwiwe ngo rinda umutima, kuko ariho, mu Gifaransa bavuga ngo niho hari source. Nukuvuga ko ibintu byose tubona mu isi iboneka, mu Baheburayo havuga ngo ibitaboneka, ibiboneka byaremwe mu bitagirana, byaremwe mu bitaboneka. Murumva rero ntushobora gucungana n'ibiboneka utazi kurinda ibitagirana, utazi kurinda ibitaboneka. Mu mutima rero hari ibintu bitaboneka, mugabo nibyo birema ibigize. Kugira muze ngaha ntibyahereye mu mutima, nimware mubipangiye mu mutima. Igituma tubabona ngaha ni inama yabereye, ibice by'inyuma bica birashira mu ngiro inama yabereye mu mutima, suko? Umutima ni gice kitagaragara, kitaboneka. Bavuga ko, reka nkoresha ururimi rw'Igifaransa, bavuga ko ari siège ahantu haba no sentiment, nibyo? Ivyiyumviro byacu, ugushaka kwacu, nibyo? Nibyo turabibona. Ibigumbagumba byacu, ahantu dufatira ingingo, nibyo? Niho habera ibyo bintu byose. Bibera he? Bibera he gaye? Bibera mu mutima. Umutima w'umuntu niho habera ibyo bintu byose byinyegeje twebwe tutabona. Mugabo nibyo bigaruka gukoresha uyu muntu w'inyuma girana. Umuntu w'inyuma aboneka akoreshwa n'ibice kitaboneka. Ni nka moteur. Iyo mubona imodoka igenda, hajya se amapine agenda, ni moteur iri kiragenda. Sivyo? Hagi moteur yo hagarara gatoya, imodoka ikihagarara. Ntiyagenda kijya cy'inyuma, hagenda imbere. Niba ariko arabitegeka. Yesu nashimwe. None mwese murumva yuko aho hantu hari ibyiyumviro byacu, hari ibigumbagumba byacu, harimo ibyo twiyumvamo, ibyo dukunda n'ibyo twanka, ingingo dufata, ibyiyumviro byacu. Mumva ari ndahajejwe, mumva ari ndahajejwe. Bibiliya yavuze ngo bari we ugirana, wewe waburi wewe urinda iki? Umutima wawe, kuko aho hantu nta wundi muntu n'umwe agize. Hakagira umuntu n'umwe ashobora gukontrola aho hantu. Bibiliya irabizi neza, yaravuze ngo ni wewe ugize. Ni wewe ugejwe aho hantu, nta wundi muntu n'umwe hafise. Yesu nashimwe. Murabona nta muntu n'umwe ashobora gukontrola umutima wawe uretse wewe. Icyo gituma Bibiliya yavuze ngo rinda iki? Rinda umutima wawe kuko ni
Yesu ashimwe. Protokole muri ngaha hari umuntu ariko arakontorora imitima y'abantu ngaha. Hari igihe bababwira ngo mugare imyango ntibasohoke. Uwasohotse mu mutima muramukontorora. Bizwi nani? Bizwi na nyene iki? Aha mwese ndababona muriko muranyumviriza, mwese murabateza amatwi, ariko sinshobora kubenya ibiriko birabera hehe. Shaka kunteza amatwi mugabo uri kuravuga uti bijya nibiki? Niwe uziki? Nindashobora kumenya umutima wawe kiretse nta wundi muntu numwe ashobora kumenya umutima wawe kiretse wowe gusa. Yesu adutabara. Umutima n'ahantu habera ibitaboneka mugabo akaba ari byo byubaka ibigirana ibiboneka. Bivuga ngo iyo umuntu ari mubi mu mutima ibikorwa byiwe bigaruka kuba bibi. Nico gituma igihe Elisa bamubwira ko igisagara kirimwo amazi arura, murazosoma abaja kuvoma muri robine basanga amazi arura, ibikoko byarayanywa bikaramburura, amazi yari mabi. Mwabonye Elisa yavuye gute? Bibivuga ngo yagiye he? Yagiye hariya ku isoko. Twumvise ngo umutima ni iki? Isoko. Elisa yaramenye ko adashobora guhindura amazi yo kwiriba yo kwirobine atabanje guhindura ya he. Nidushobora guhindura ibikorwa by'inyuma tutabanje guhindura he. Yesu nashimwe. Nico gituma muri aya majambo ikintu nyamukuru tugomba kumenya, dutegerezwa kwiga kurobanura ibyo twinjiza mu mitima yacu, ibyo twakira nibiki. Ibyo nta muntu ashobora kubimenya. Uhendwa n'abicaye mu rusengero utazi ibyo barimo, aho umuntu ashobora kuba yicaye ngaho ugaza muri karakumviza ariko arayaga n'ibindi bintu utazi. Nibyo umuntu ashobora kuba yicaye ngaho ariko arayaga n'abantu bari hehe. Ashobora kuba yicaye ngaho ukaza wumva amajwi ariko aramuvugira ati sohoka utahe, ukazubona afashe agashakoshi arasohotse. Kuko biko bibera hehe? Nindabizi ibintu biriko bibera hehe? Hari n'abashobora kwicara ngaha bariko bandikirana utumessage, ibyo turiko turumva bose ibyo bariko barumva, kuko ibi bintu byose bibera hehe? Nimba rero mudashobora gukontrola ibibera mu mutima, nta wundi muntu numwe ajejwe gukontrola ibibera mu mutima. Ishengero naho bahora bavuga ngo barafashe barahagaritse abantu, barakoze iki bafatira ku byo babonye, sibyo? Nta burya barinda babibona byabanje kukwicira he? Byabanje kukwicira mu mutima. Iyo bahagarika umuntu ngo yasambanye bamuhagarika kubera byagaragaye. Ababivyifuzo murahagarika, murabahagarika bivyifuzo biriko bibera. Abajejwe ubutungane iyo bagiye gufata umuntu babanza kubona ibikorwa bigirana, ibikorwa bigaragara, ariko yarinze ashika kubigaragara byahereye. Yesu ashimwe. Kuko ibitaboneka nibyo birema, ibitaboneka nibyo birema ibigize, nibyo birema ibiboneka. Mu yandi majambo utsindiwe ahataboneka automatiquement utegeza gutsindirwa ahaboneka. So iyo bikunaniye kuneshereza ahatagirana ahataboneka, ubwo nyene kuko biratubwiye ngo ni iki? Niyo soko. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Ndashaka twige twese kurindi iki. Abantu murahumva ko atawundi muntu hajejwe, murahumva mwese? Ana undi muntu no mwajejwe, aho umuntu murabona ko mwicaranya, aho mushobora kumenya ibiri mu mutima w'umuntu mwicaranya. Mudamararana n'umugabo wiwe bakaryamana bari kumwe, umwe wese atazi biri he.
hagize ikintu kiba ugasanga umwe ariko arakirana ati barabesha, uramuzi umutima wiwe ntabwo ugitera. Yesu nashimwe. Imana ifashe ndabibasigurire. Yesu nashimwe. Turashobora gukontorora ibindi bintu byose, ariko umutima wawe ni wewe wenyine ufite ububasha bwo kugira, ni wewe wenyine ufite ububasha bwo kukontorora. Umutima wawe harimo ibyo ushaka, harimo ibyo wanka. Umutima wawe harimo ibigumbagumba byawe, harimo amasantima, harimo bya bintu byose biba mu muntu. Ibyo rero nibyo bihava bigategeka umuntu w'inyuma. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Ariko ndabasabe gato twige gato yakora aya majambo dusome. Bibiliya itubwiye ngo Imana ikire mu muntu yamushize he? Yamuhaye itongo ryitwa nde? Edeni. Iryo tongo irimuhaye ikimubwira ngo agirene, aririme yongera agirene. Iryo tongo arizigama. Edeni gasiguriye. Edeni hari ahantu umuntu yahurira n'iki? N'Imana. Ni ukuvuga Imana igendeye umuntu bahurirayo mu itongo rya Edeni. Iryo tongo rero Imana ikiramuha itegeko yuko ubwa mbere agirana, aririma akongera akagirana, akarizigama. Kuririma byasaba ko arishyiramo imbuto nziza, ariko kandi akaririnda n'ibiza kuryonona. Yesu ashimwe. Iryo tongo umuntu niyo yahurira n'Imana, mugabo mwibuke yuko na Satani niho bagize, niho bahurira. Kugira ngo Imana ibane n'umuntu bahurira mu itongo, na Satani ubwo yarica umuntu bahuriye. Ngomba dutahura iryo tongo iryo aricyo. Yesu ashimwe. Iryo tongo ndashaka mu gihugu. Iryo tongo niho na Satani yagendeye umuntu agirana, akorera. Nawe nyine araza akabibamwo ibintu muki. None iyo tuvuze kubiba babiba hehe? Babiba mu itongo. Iminsi yose imbibe zijya hehe? Zijya mu itongo. Iyo Satani agomba kugufata, nawe nyine afata muri rya tongo. Muranya? Yesu ashimwe. Imana ishaka ko muganira muhurira. Satani agomba kukwifatira muhurira. Nakabumba ndakumenyesha. Arabakunda kubaza ngo muri ati icyo kintu ni giki? Mwe mwumva ari giki tongo? Iryo tongo n'umutima wawe. Imana ikugendera muvuganira he? Iyo Satani akugendera nawe nyine acaye. Icyo gitumaza kubereka ko imitima yacu ikibuga kigwanirwamo n'abagabo babiri. Yesu adutabara. Ni ikibuga kigwanirwamo n'abagabo babiri. Soma gato ibyakozwe n'intumwa 5:3. Iminsi yose Satani akugendeye yinjira he? Nawe nyine azana imbuto akagirana, akariba. Ashoboye kubiba imbuto, arahejeje gufata iki? Arahejeje gufata umutima wawe. Kuko byose ni iki? Byose biva mu Yesu ariko aravyigisha, yarabivuze hariya muri Matayo avuga ngo mu mutima w'umuntu yavuze ibintu bivayo. Soma hajya ku murongo wa 3 avuga ngo iki? Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza iki umutima wawe? Murumva ko Satani nawe nyine yajya arondera iki? Yajya arondera umutima. Imitima yacu ni kibuga Satani akoreramo. Yesu adutabara. Yesu ashimwe. Uyu munsi ndashaka turabe ikintu kiganje iki, ikintu kiganje imitima yacu, kuko Satani nta kindi kintu akora ashikiye umutima wawe, arahejeje gushikira ibikorwa byawe.
kuko ibikorwa dukora biva he? Biva mu mutima. Yesu ashimwe. Yohana 13:2. Yohana 13:2. Murabe icyo havuga. Ese murarambirwa no kumva ijambo ry'Imana? Murarambirwa no dusoma? Twe dushima gusoma kuko tutababwiye ibyanditswe mu gihano amajambo y'iwacu. Ni byiza gusoma. Yohana 13 ndiko ndabereka ingene erega ndiko ndababwira twumvise ngo yamuhaye itongo ngo agirene. Aririme yongera agirene. Nashaka mumvira itongo ijya ryo. Tugomba kuzigama. Twabwiwe ngo rindiki. Rindi umutima wawe. Naba ku murongo wa 2. Nivyo. Yohana 13:2. Mbona havuga ngo iki? Havuga ngo bakiriko barajya ku mugoroba wa mugwanizi amaze kwinjiza ubuguranyi mu mutima wane. Bega murumva yuko Shetani afise ubushobozi bwo kwinjira mu mutima wawe akinjiza ibiri. Ibi muravyumva? Muraza gutahura igituma cyo turabarirwa kurinda iki? Kurinda imitima yacu. Imisi Shetani agushaka injira he? Yesu nashimwe. Hanyuma Yesu ariko arasigura yaravuze yuko yavuze yuko mu mutima ni nk'imbibe. Imbibe nayo yamifise imbuto. Imbuto nazo Yesu yabisiguye neza avuga ngo ni jambo. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu turaza kuganira ndabereke ubushobozi bw'ibiganiro bibera mu mitima yacu. Kuko Shetani agomba kugushikira nawe nyene arunga iki jambo. Iyo jambo rirashobora kuba ari ryo wumva canke rikaba ari jambo ritumvikana ico biti vyiyumviro. Muranyumva? Iyo Shetani ahambije ivyiyumviro vyawe, ivyo vyiyumviro ukavyakira, ayo majambo kuko hari ico bita mu Gifaransa parole audible na silencieuse. Amajambo atumvikana niyo bita ivyiyumviro. Muranyumva? Muramaze kubona ko umuntu ashobora kugenda n'ivyiyumviro bakaganira. Nivyo. Umuntu akaganira n'ivyiyumviro muri we. Biga n'amajambo kandi ibyo bimeze nk'iki? Nk'imbuto iri kiragirana. Iri kirabibwa mu mutima w'umuntu. Bibiliya nayo igacivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azokwibura. Nibyo. Yesu ashimwe. Turacari kumwe. Bega mwumvise Ahabu yabwiye Nabote gute? Yamusabye ngo ntiziki. Ntizi uwo murima wawe ndafise icyo nawushiramo. Ahabu cyarihegera ngita Shetani. Nawe nyine aravuga ngo ntiza iki? Ntizi umutima wawe ndafise icyo nawushiramo. Murabyumva? Yesu ashimwe. Kuko Shetani arazi yuko iyo abivye nta kindi gisigaye azogaruka kwimbura. Kuko yagize yabivye. Imana nayo nyene bwayivuga ngo mwana wanje umutima wawe. Amen. Miki mu mutima wawe. Nyiraha nashaka ndababwire ko ushobora gukontrola umutima wawe ashobora no gukontrola ibikorwa byawe. Kasubire mu iki kintu. Ushobora gukontrola umutima wawe ni washobora no gukontrola n'ibikorwa ukora. Muranyumva? Yesu ashimwe. Iyo Shetani ashoboye gukontrola umutima wawe arahejeje kuko arazi ko ari imbuto itegerezwa kugira kumera. Ndaza gushika hano ndabereke ibintu bimwe bimwe Shetani ashobora kubera mu mitima yacu kandi tukavyakira. Umuntu akibaza ngo bimusiguko ntibishobora gusiguko kuko icyo uteye Bibiliya ivuga ngo icyo umuntu abiba cyazokwimura. Bibiliya kiratubwira ngo mubibe muri Hoseya mugendereye iki? Mubibe mugendereye kugororoka kuko hariho n'izindi mbuto zitagendereye kugororoka.
niyo umutima uri mu rwanko iyo ibyo bintu bigendeye kugororoka. Yesu nadutabara, Yesu nashimwe. Hariya mwabonye amajambo twasomye, twabwiwe ngo hari umuntu yari yarabivye abiba imbuto nziza, mugabo Bibiliya tubwiye ngo abantu bagize basinziriye batagiteramye, kuko twumvise ngo linda iki umutima wawe. Shetani ngo acaraza ujya mu mwasi, unawe nyine ngo acaraza biba mwiki ubwanfu, acarigira kuko yarazi yuko icyabibye kizogirana kizokwiba. Tishe mu gato murabona umwana aha, mwese murabona ukuntu mumeze, murabona ko tutameze kumwe, murabona ko tutameze kumwe. Aha twese turi ico batubivyemo, muranyumva? Murabona umwana arashobora gukurira ahantu bakamubibamo urwanko n'inzigo n'ibintu byinshi. Ivyamwa tuzomubona namaze urumva ngo bumaze kuyangika biva kuri bya bintu byabibwa hehe, byabibwa mu mutima wiwe. Hariho n'ibyo we utazi gene byabibwe muga byarabibwe. Icyo gituma wisanga umeze ukomeze, kuko hari ibintu byabibwa utabizi. Yesu nadufashe. Hari gihe wisanga umeze ukomeze ukavuga uti none ibintu byagenze gute, ni byabaye byavuye kumbibe yabibwe. Ndiko ndababwira rindiki, kuko umutima wawe ni tongo y'abashetani agomba n'Imana igirana. Kandi mwabantu muri ngaha shaka ndabamenyesha ko ata muntu numwe yigenga. Ubundi yavuze ngo twese turaba esclave, turabagurano. Nta muntu numwe yigenga, nta numwe akora ibyo agomba. Utaganzwa n'ikaganzwa n'iki, utaganzwa n'Imana aganzwa na shetani. Mugabo cyaravuga ngo umwidegemvye ushoboka ni gushobora kwihitiramwo ukuganza. Nibyo byitwa umuki. Twebwe Imana ishimwe twahisemo kuganzwa na Yesu tuvyishakiye, ariko shetani arakwifatira utabishaka. C'est ça la liberté. Umwidegemvyo ni gushobora kwihitiramwo uwugirana. Ubundi bwo nta mwidegemvyo tugira, mugabo umwidegemvyo dufise mu Mana nuko twavyihitiyemo, niwo dufise bonyene. Yesu ashimwe. Umutima w'umuntu rero ni tongo ricigwa mwiki, ricigwa mwimbuto, rigwanigwa. Yesu nadutabara. Iyo uwo mutima uragwanigwa n'ibintu byinshi. Shetani arawugomba, Imana irawushaka. Bose bavuga ngo mwana wanje mu mutima wawe, kuko ndazi nashikira umutima, ndashikira ibikorwa byawe. Yesu adutabara. Hajya mwari muzi yuko abapagani igituma shetani abifatira, murazusoma Bibiliya ivuga ngo yafashe ivyimviro byabo. Niyo mpamvu nitugira umukirisi winjira mu ishengero afite ivyimviro by'abapagani n'ibikorwa byiwe bizomera nk'iby'abapagani, kuko ibintu byose c'est le jeu de pensée. Yesu nadutabara. Muriko muravyumva? Oh, Imana dutabara. Yesu nashimwe. Ivyimviro byacu ni mbibe, ni imbuto zibibwa muri twebwe. Nico gituma Dawidi yavuze ngo nabitse ijambo ryawe he mu mutima kugira ngo noye kugirana kugucunga. N'abantu muri ngaha, impamvu mpaye ndababwira aya majambo, ubwa mbere ndashaka mwige kurobanura ibintu mwigiza mu mitima yanyu. Muranyumva? Ibintu mwigiza mu mitima yanyu muze murabirobanura, muzi yuko ibyo mwinjiza mu mitima yanyu bishobora kubakiza cyangwa bishobora kubica. Nibyo. Icya kabiri, muragomba kumenya ingaruka z'ibintu turetse bikinjira muri twebwe. Hari igihe umuntu abyinjiza kibaza ngo ntacyo bitwaye. Imitima yacu hagomba kujaho izamu. Impamvu abantu benshi badakura mu gakiza, bamara abana mu gakiza, nuko batize gushiraho izamu ku mitima yabo. Uzinduka mu gitondo wumva iby'Imana ari sawa, bagorobiza watabanitse kubera imyango yiriwe yuguruye. Wakira ibyo ari byo byose, wakira ibyinjira, muzi kumenya ibyinjira n'ibitinjira. Bega murabyumva? Umutima w'umuntu urashobora kurogwa. Niyo mpamvu Dawidi muzosome yahora afata akanya kaganiriza umutima wiwe.
karaba ibiriko biraberayo, kabaza umutima ati umutima wanje kubera ko ibicurikiriye. Muramubaza imitima yanyu mwebwe, muramuyibaza ati umutima wanje kubera ko uri mwizigo, uhora ubaza, uhora ubaza umutima wawe ati umutima wanje kubera ko urimo amanyama. Mbega birashika? Ati umutima wanje kubera ko urimo urwango. Kuko Dawidi yarazi gufata umutima we akawanariza, akawufatira umwanya akaraba ibiriko biraberayo. N'abantu mwe zamara biriko biraberayo, aha n'ubu turiko turavugana aya majambo ntawuzi ibiriko biraberayo, kandi nta wundi muntu n'umwe abizi. Ni wewe niwe uzi ibiriko biraberayo. Zamura fata umwanya. Dawidi yarazi gucekinga umutima we akawubaza ati umutima wanje kubera kumagazemo, kubera kumeze uku rwankora uduhuza uti mutima wanje ibi ni biki, agaca bitwara mu ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Kubera iki? Umuntu yahawe icagezwe cyo kugirana, yahawe icagezwe cyo kurima no kurizigama. Yesu ashimwe. Umutima ugomba kurindwa, kuko tutawurinze, reka mvuge bikeya, bishobora gushikira umutima w'umuntu. Icyo ngomba kubabwira uyu munsi, nagomba mwige kwirukana ibintu byinjira mu mitima yanyu. Yesu nashimwe. Mudafi ibyo mwinjije muri mwebwe. Nagomba ndababwira ko ibintu byamaze kwinjira mu mutima hari igihe bikunanira gusohora kubera byamaze kuruta, kubera utabigwanije bikiri. Yesu nashimwe. Murabona umutima w'umuntu urashobora kurengerwa n'ibibazo, birabaho. Umuntu ashobora kugenda mu nzira ibibazo byagizera cyamurengeye, kubera umutima uri abati, umutima urarushe, umutima uraremerewe. Zamurazana imitima yanyu ku Mana. Iyo turiko turavuga imitima yanduye, turiko turavuga imitima gusirimo ubusambanyi n'iki, imitima irashobora kubirimo ubwoba, ukwihebura, ukwiganyira. Mvuge bikeya mwishobora gushikira umutima w'umuntu. Umutima w'umuntu urashobora kurogwa. Pawulo yandikiye Abagalatiya, mw'Abagalatiya ninde yagize, ninde yabarotse? Mbega birashobora ko umuntu arogwa? Mbega birashobora ko umuntu akuzanira amakuru ya naka akaroga umutima wawe nawe ukakira? Siko nabivuze ngaha, umunsi umwe nategeraho nari uwigisha hajya mu gisagara, haraciye igihe umugoroba mpava nigisha nshikirwa n'umuntu, kandi abantu shitani atuma murabizi ko igihe umenga n'abatwegereye. Mbega birabaho. Muza muramenye intumwa zane. Yesu yarashoboye kwirukana Petero aravuga ngo herera inyuma yanje, kandi yari umuntu ari hafi yiwe basha, yaje amubwira ati ndagukunda ntuje he, uri kumusara. Umunsi naziga kwigisha ku mugoroba cyandagenderwa n'umuntu, erega hari abashitsi batugendera bashaka iki, bagomba kubiba, kuko barazi ko iyo mbuto babivye iraza kugira iki sohora. Ambwira ibyo bavuze kugira ngo baroge iki, kandi abo bantu bambariye bari abantu bava bicara imbere yanje nk'uko, kandi warozwe rero. Hano umuntu yarozwe ajaja muri Bibiliya akarondera amajambo ahuye n'uburozi yagize, kandi ari biragoye. Ukavuga ko bazobona ibara, umuntu wese yubara umubanyi wiwe nawe yagize. N'abantu muri ngaha ibintu byose babazaniye sigaja muri vuga ukundi ko warahagitse. Ibintu byose abantu bazanye ukundi ko warahagitse. Harimo abarozi, intumwa zane. Hariho abantu atakindi kintu bajejwe atari gutandukanya abavukana, kandi baza bakubwira agira urazi byapfutse, ukaja kukumviriza ngo baragize.
nawe usanga umenga bafise iperereza iriza rirabumviririza abantu zati hariya mwumva bamvuga gute. Umutima urashobora kugira, umutima urashobora kurogwa. Ndagomba muze muriga. Pawulo avuga ngo murobanure ibigize, murobanure ibidahwara. Ari ibintu bikwica bikakuzi yuja. Yesu atutabara. Umutima urashobora gukomereka kubera ibyo mwahuye. Mbega birabaho. Umuntu ashobora kugenda ariko aravirirana. Pentecote rero na bwa bujyajya oya n'amahoro, oya n'amahoro. Nawe ariko aragirana. Karavirirana yahwereye. Ukicara naho ku ntebe umwe ariko aravirirana. Ukimutazi kubaza imitima yawe. Umwe Dawidi yahora abaza umutima wanje kuko umerewe uku. Zamurazanira imitima yanyu Imana. Yesu ashimwe. Umutima urashobora gukomereka, umuntu akavirirana kandi akawutunga umeze uko. Ntuzi yuko ibyo bintu bivye mu mutima ejo bucya biguhitana. Yesu ashimwe. Umutima urashobora gukomereka. Ndaza kubibereka mu jambo ry'Imana abantu bakomeretse. Kandi iyo umuntu yakomeretse acagira ama reaction nawe nyene yitwa vengeance, kwihora. Kwihora rero kurashobora kuba mu bikorwa cyangwa mu byifuzo, nawe yoribona uko umutima waragize, umutima warakomeretse. Bonagira nawe ntibyo mushikira kubera umutima waragize. Mwumvise urya muntu yabarira ati ibi bintu byavuye he, ibi bintu tubonye urwafu rwavuye he? Ati no, ni ibintu byabibwe ntibabisohora, byabibwe bagize. Murabona hari umutima w'umuntu usinzira ukakira ibintu utazi ko ari uburozi. Twabwiwe ngo umuntu w'inkomezi iyo ateramiye iki, iyo ateramiye urugo rwiwe, ubwo rugo n'umutima wawe ndasabye mwige kuruteramira. Umutima wiwe ugirane, ubwo rugo ruba amahoro. Hari igihe uzawumva amahoro yanyitse era amakuru wakiriye, ibintu wumvise, umutima urakomereka beneda. Umuntu ashobora kugenda yarahwereye. Hari ahantu hamwe muri korale muririmbyi yari kumwe n'uwundi bikanka ko begerana, ahubwo bararirimbana kuko yaragize undi munsi ngo baje gukora ahantu, bagiye gukora bashika ari babiri, bagiye gukora ahantu murana bya bindi byo gucibira akabyinima, bagiye kurima bahurira ari babiri abandi batarashika. Uri karabakoresha ati ngo muhere ngaha mwese, uri nawe ngo ya umwaka cyahagara hundi akaja hari ya ruguru y'urusengero herera ngo ya muje mpera ngaha, kubera baragize ikintu kibabaje ibyo bintu. Abantu baragirana, abantu barabigendana, bagendana imitima yononekaye. Mudashobora kuzana imbere y'Imana ngo musuzume imbere y'Imana. Bwira Imana uti Imana, umutima wanje warakomeretse, ndawukuzaniye. Murabyumva? Umutima urashobora kwibwira ibitari byo, murabyemera? Murazi ko umuntu ashobora kwibwira ibitari byo. Rero ntashobora kugendera akakuganiriza umutima akakubwira ko naka kwanka kandi atakwanga. Ibyo murabyumva? Ngozi w'Imana umwe yariko yigisha ahantu nuko niko ndigisha. Shetani araza aramwongorera kuko igihe cyose Shetani mu kubi bakoresha ijambo. Nababwiye ko ijambo atarayo twumva gusa, icyimviro n'ijambo nicyo bita mu Gifaransa parole silencieuse. Ibintu Shetani aza kabiba, Shetani acaraza aramubwira ati honyine byaba bihije kurigisha. Shetani arasiga n'ibimenyetso cyakoresha. Zabona umugore umwe atoye agasakoshi arasohoza, ati wabonye? Umugore mwinshi yatora agasakoshi arisohokera, ati wabonye mbere ushima? Basohotse wa mugore mugabo yarahamagawe n'ibikorwa byihuta, acasiga bwiwa protocole hari ati muze kumbwira urya muntu ari karigisha yafashijwe. Mumvise ibyo mvuze, uti yafashijwe ingorane afise, bamuhamagaye ku kazi arabuze ngene bigenze.
tuze kubifatira byose. Nawe shitani karamubwira yuko yashishwe no gusohoka aragize murabizi ko umuntu ashobora kwibarira ibitari byo. Mbega hoteli Chorus muninde yo kumviriza ngo bajya abantu urazi ngene bakugaya ninde yabikubariye? Ni imbuto zabibwe nande? Rindiki none ibyo ninde yo bimenya ko ari bibera hehe? Ndababwire abantu baribarira ibitari byo. Narigeze kwigisha ahantu hamwe ndiko ndigisha amajambo Imana yari yampaye kandi n'ubu ndayibuka nene yahawe n'Imana. Imana ishimwe. Abo bantu bari barasinzikaye barakomeretse. Narangije bambwira ko nabigishije amacakubiri. Icyo byangize ko umutima wanjye nta byari. Mureke kwibarira ibitari byo. Mu minsi yahera hari ibintu byashitse. Hari akantu kaciye kuri ntuze murani bibasheshe ku marizo soso. Kara ka message kafashije abantu benshi. Cyane akanukira umuntu nzi ko vraiment ko mufasha. Murabyumva neza? Burya bu TikTok. Je nkumva ari mwene data ko mufasha. Jewe no kwibuka ikibazo afise naco nibutse. Mari kibazo yarafise mu babivuga. Jewe rero ukamurungikira nkagira ngo ndamufashije. Hewe nagoma ndababwire byarakoze ibintu byo bintu. Ndanavyumvira handi hano kure. Bajya abantu bariko bakindaga. Cyo tuma barukiye bijya bintu. Kuri. N'abantu mwe shetani araganiriza abantu. Muranyumva? Kandi ibyo ugasanga umuntu arafise ibintu yakiriye ntuze yabikuye ntabizanira Yesu ati ntabara rindiki. Murabizi ko abantu bashobora kwankana ataco bapfa ari shetani yabinjiyemwo. Gasubiza kantu nigeze kubona ngo intambwe nabari zagomba kurwanya intambwe sinzi hanyuma kugira ngo uwagomba kuzicanisha mwabishobora cyo genda kunyine. Yakoresha ikintu cya division pour régner ati honyine kajya kanutse kare hande karanuka kandi ganibye reka mwikomra byo reka nayo ugateba ko sinibuka n'abasore babiri bigeze gusaba indara ahantu bashika mu ijoro bashika baheje gufungura urabona ko umuzi wawe mu ijoro waheje gufungura mugapaza bafite amakuru baganirira ko shetani ashobora kuza akatuganiriza akavugana natwe ko arunka ijambo gusa. Muranyumva? Ahantu bamenyesha ko nange amadosiye y'uburozi mufise y'amasumu byinshi ari byo shetani yabaheza kugira ngo abasambure gusa. Unaka yarandoze yarampaye isumu we yankoze mu minwe buri ndumutima wawe nawe ngo twarahuye ngo arambwira n'ijambo ngo naciye muri gituma rimbariye reka kubesha rindiki. Abo bahungu bashitse muri urwo rugo basanga ibyo kurya byahetse bwabaza bazi ko aho hantu batabakunda mugabo sivyo. None musanze byaheze buca bagira iki mushitse bwije baca barabira aho bararyama mu ijoro mugabo bararana iki bararanya inzara mugabo bene urugo nabo nyine bararanya uruhagarara rw'inge nabo bantu bararanya iki. Umwe bari kumwe ngo ndakubwira ngo baranuko tugaburira batugaburiye ngo hera sinabwiye ko turaye hatariho ninge ntazo baduhaye. Bararana uruhagarara rwinshi barara bariyumvira bati mbega aba bantu yemwe bararanya inzara mbega biragenda gute. Ako kantu kari mu Gifaransa bavyuka ijoro ngira hari nko masace bavyuka kurondera ingene boteka ngo bazinduke bajya kari mu Gifaransa kandi ngo baca bategura kubaga inkoko zibiri bakumva bavugira mu nyongoshwa rero mu gitondo hajya bavyutse ufotirire couper tous les deux ati twoba
twose bagira rimwe ari zibiri nabo ngo wa undi bari kumwe nawe yaraye aticaye yaraye adasinziriye azi yuko yaraye mu baki uragesera hewe yavuze ati ngo byaramunaniye kuvyura n'uwo bari kumwe kubera yumvise ko bagira baje kugirana nabo bagira babagiki. Ibi byose biterwa nuko abantu batazi kugirana ni kangahe uhora ujya gusaba ikintu umuntu atakiguhaye ukagenda uravuga ngo arakikwimye kandi ushobora gusanga atacagizera mbega nanjye yari kukimpa ngo nanjye bari kuza ku rubanza rwanjye ntabyo bari bashoboye sigamiki. Dindiki dindi imitima yanyu niho ubugingo bwanyu bugirana. Ibikorwa kenshi dukora hanze biva ku bintu twabitse he. Ejo ukabona umuntu azindutse ukamuhana yamba akayikwima ntivyabereye ahandi ni he yanse kubinesha. Umutima urashobora kuremerwa n'umubabaro kugeza aho mu mutwe zikorako tusigara tudashobora kubigera kuko igihe byinjira mu mutima ntiwabisenye hakiri kare. Mwarabiretse birakura kugeza bigutobekeranije kugeza aho umuntu ataba agasanzara wanashima n'umubiri ugashikirwa ko birirwa mu mutima ubabaye umenagura amagufa. Mu Gifaransa bavuga ngo ni cancer des os. Sishobora kubabwira ingene ibibera mu mutima bitugira ko ingaruka nyinshi. Ndasabye mwige kurinda iki. Umutima urashobora kuzimizwa ukabwirwa ibinyoma ukabyizera. Ari umuntu yatuze kumanuka ibujumbura Imana yamubwiye ko agiye kuronka imodoka kandi arabyemera. Umutima urazimizwa umuntu akabaho afise ibintu ya kandi ibyo bintu ugasanga yarabikoreye ko nibyo bisigaye murongora kubera yaragize Yesu nashimye. Umutima urashobora guterwa n'ibintu bishika kuri reka mvuge bikeya turangize. Yesu nashimye. Mu gitabo cya Nehemiya havuga ngo twaciye dushiraho abaharinda ku murango no mwijoro kugira ngo tubabuze gutera. Nababwiye ko imitima yacu ikibuga kironderwa na shetani n'Imana irakirondera. Abo bose bavuga ngo mu mutima wawe nishiriyemwe ibintu byanje. Yesu nashimye. Umutima urashobora guterwa n'ugwanko. Nari kubasomera amajambo y'abantu bitwemerera ingene Yakobo yababaye kubera yibwiki umugisha ngo acamugendanira iki ngo akazika arabigumana kugeza hapanga ati ntaco gihe kimwe data azote bapfa. Ibyo byabera he. Umutima urashobora kugendana murabona kandi ibintu by'ugwanko bisho bijyana n'ubujyaje murazoraba neza. Abahungu ba Yakobo bari bababajwe n'ibyo bakoreye mushiki wabo Dina. Acababwira ati no ntangorane. Acabagenda babwira abo kwa Shekemu bati nta kibazo umukobwa tuzomubaha. Muze musome ibintu byakurikiye kandi mu nyuma byabaviriyemo iki umuvumo. Muranyumva? Umutima urashobora gukomereka kugeza utegura kwihora. Umuntu akavuga ati nanje ndafise aho nzomutegera. Abusalomu n'ivyo yakoreye inde Amunoni yafashe mushiki wende acara amubwira ati ntugire ikibazo ntose ni kubimwereka kanzoke ngene tubigenza. Mw'abantu muze muraza n'ibintu mufite umutima yanyu mugomba tuzobona ivyo mwakoze mutabizanye bikiri mu mitima bibisha mubigendana. Umutima urashobora kwicwa n'ishari. Umuntu akagira ishari mu mutima akarigendana. Ishari umuntu akabona mwene sahezagiwe ngo abandi bo yaja munezera n'abanezerewe ntirishobora kumunyeshari. Nibyo jambo abantu benshi bashoboye n'igukurirana n'abarira. Icyo gituma ku mpanda tutabura abaherekeza no kwitaha. Kwe umuntu wese avuga ati naje wejo gucangirana. Ariko ikintu cyitwa kunezeranwa n'abagitera
Bibiliya ntimubitse ibintu byashikiye Kayini yarabitse iki ishyari mu mutima wiwe ararireka amuhoye ko Imana yamushimiye nawe ntagire bipanze gute ni sawa Yesu ashimwe ishyari n'abantu Imana ikora ukwigizera irashobora gutora umwe ikamutwara ikamuduza nawe ugasigara wicaye aho urumagaye muze musome ibintu byinshi Dawidi igihe yirukwa ko na Sawuli yamuhoye indirimbo bamuririmbiye kugeza aho bavuga ngo Sawuli yishiki gundi nawe yishiki kuva uwo munsi Sawuli abigendana mu mutima arabigumana ubwicanyi bwararoyemwo kire kiti kubera iki bishobora gutunga ibintu nk'ibyo ngo gusiga amahoro Yesu nadutabara hari umukobwa umwe mugabo buri mukobwa yaravugisha ukuri Yesu nadufashe yari fiancé yari yarose umufiancé arose umufiancé hanyuma baravuga ko aza kumuramutsa muhira yari umukobwa bari abakobwa babiri bavukana uwo mufiancé aje kumuramutsa atasanga murumuna we ni mwiza kumurusha atarahindura umugambi wo gutwara wa undi mukuru buraheze acatangura kubipanga nande yarabwije ukuri aravuga ati narageze ahantu ndamwifuriza ko yopfa kandi bagira hano bavuka bibaho Yesu nashi ishari kavuge kimwe cy'indangiti umutima urashobora kwishwa n'ivyifuzo nibyo Bibiliya ivuga ngo umuntu witwa Amunoni yaratevye arahera yishwe n'iki ivyifuzo wifuza nde mushiki arabibika amurondera akabero yo nagomba ndabasaba uyu munsi muzane ibyo bintu bikiri mu mutima mubizanire kuko nibyarenga umutima bishobora gushikana bitugora kugera ikintu utakigwanirije he kitagwanirijwe mu mutima gisohotse kiba cyamaze gukora amarorego Kayini yabariwe ngo icyaha kibunze ngo mugabo urashobora kugirana hari igihe ubibika ukibaza ngo bizoherera hewe Amunoni arifuza mushikiwe arabura ingene bigenza hariho abantu ngaha bifuza bakabura uko babigenza rega hari abantu ngaha bakizwa byifuzo by'ubusambanyi bibishe mbwa kubera bo batazi ingene abapagani babigenza kubera abapagani bo barazi ingene babigira sibyo wewe hari n'amateri mudashobora kuvuga bo barazi ingene bagirana rega hari abantu babuze ingene bagirana abakizwa murabizi ingene mubigenza mwebwe mugabo ikibazo cyo kutabimenya nuko bikwishe bibera hanyuma ubundi munsi aratabara ngo bimufasha ingene agirana ndagomba nakumenyeshe ko nutabizanira Yesu hakiri kare ejo bazokwigisha ingene bigenza mubigwanirize hehe mubigwanirize mu mutima hage ndagomba ndababwira umuntu ashobora kugira umutima uzuye ibyifuza akawugendana kaguma avuga gusa nani ngo ninde yafashe sambana si ikibazo cyo gufata usambana ibintu byo mu mutima kwa Yesu bingana n'ibikorwa yavuze ngo wifuza umugore wundi ngo aba yamaze gutsindwa umugabo yitwa Dawidi umunsi umwe ngo yicara ahantu yo abantu batagukora na pornography Dawidi ngo yicaye ahantu babona umugore ariko aragira aya nta nakimwe kiba kitabanje kuba none bya mwigo muraraba sibyo Dawidi yaravye we yabiravye abibona yari pornography ubwo nyene avyinjizahe ivyakurikiye byagenze ntimuzi byabaye rindi umutima wawe gusumba uko wogirana iyo turiko turavuga ibyifuzo si ibyifuzo by'ubusambanyi gusa hariho n'ibyifuzo by'amaronko umuntu ashobora kubaho yari yishwe n'ibyifuzo by'amaronko munavyumva cyangwa ugasanga ufite ibyifuzo byo gusiganwa n'abandi mbega birabaho
ati naje ngubahura imodoka nk'abana naje abona bereye Bururi ndakwiye kumanuka Bujumbura nkaja kubana abantu reka kurongorwa niki bumbwa n'ibyo gizente nawe muriko murasiganwa uri wewe mureke kurongorwa niki Bibiliya umwanya ntawo mfisa twari kuraba umugabo yitwa ingene Gehazi ngo yegeze kubona umunsi umwe akabona ibyo namana zanya tubasha ibintu biracitse kwaje Bibiliya ngo yivuganya umutima wiwe ati uyu mugabo ndamukurikira tu arabipanga umutima akandi nawe nyine ngo yarera kujya arabona ati bijya bintu mbonye nivyo ncika ngo yarabiravya aravyifuza ngarukirize ngaha sashi rindiki mvuze bikeye ariko ndasabye mw'abantu ndagomba mu mitima yanyu mushire igipolisi gicunga ibyinjira n'ibisohoka nibyo kirazira ko umuntu w'Imana arongorwa n'ibintu byose yiyumvamo nibyo hariho n'umuntu yinjira ngaha mu rusengero ukamenya kararibwa ibyo yumva muri kwambira musohoka kuzibona ragiye kubeka mutaze buganza byo mu mitima iza murabwira imitima yanyu umutima wanje tekereza Yesu ashimwe Zaburi 103 Dawidi yahora barira umutima akabwira ngo umutima wanje ndaguhaye itegeko imbatsi uhoraho namwe mwese bigira ibimbamo amanyamaduza ati ndaguhojeje cabugufi nibyo inzigidudu ati hora ndagutegetse kirazira kunkoresha ko nutabiganza bizogukoresha amarorego ninde twohakaza ndagomba muzanire imitima yanyu nde Yes muganga